tubashikiriza amakuru abagezweho avugwa cyane, avugwa muri politike, mu mutekano, izivugwa mu kibano ndetse n'andi makuru menshi aba yagiye aravugwa mu binyamakuru, ivyagarutswe ko cyane ku mbuga ngurukanabumenyi n'ayandi dutohoza mu masoko yacu atandukanye, tukayegeranya tukayabashikiriza mu buryo bagidonido. Ano makuru yacu araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibara riraguye, umusirikare wo kwa Laurentine Kanyana ni umuhuza w'abarundi ahejeje kwiha inkumbi i Bujumbura, arashe umuntu amasasu menshi. Icatumenye uwo musirikare wo mu rugo rw'umutegetsi yica abantu, ivyo turaza kubimenya muri ano makuru, ndetse tuze no kubabwira byinshi ku vyoba vyabaye kuri urwo rupfu rw'umunyagihugu. Aho rero uwo munyagihugu yarashwe agapfurupfu ruteye agahinda. Turaza kubigaruka ko si we wenyene, kuko tuza no kubabwira abandi banyagihugu bishwe barashwe. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru, kandi turaza kubabwira ibara ryaguye ku mushingamateka Shabani Nimubona, akaba anarongoye imbonerakure. Shabani Nimubona yihaye inkumbi, benshi baribaza inde azohagarika Shabani Nimubona. Shabani Nimubona yafatanywe itonga yivye ibitoro vyinshi, amaritiro atari make. Uyo Shabani Nimubona akaba ari ntakogwa ko, akaba n'igihanganje muri CNDD-FDD, ariko akaba ari n'akarorero keza kuko igihugu capfuye kandi gisa n'ikidafise amategeko. Wamengo nta ndongozi igihugu c'u Burundi gifise, aho umuntu ashobora kwisanga yarabaye igihanganje kandi atanica amaze, atana amashuri afise, ariko ugasanga ari cagakiza mu Burundi. Uyu Shabani Nimubona ninde azomuhagarika? Yarashizwe mu bashingamateka, aragenwa ata amashure atabumenya afise, ivyatumye n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jas Ndabirabe avuga ati tugiye gutangura kwigisha abashingamateka gukoresha imashini nyabwonko, kuko turazi neza ko atavyo bazi. Ahanini yavuga abashabani Nimubona kuko n'amashingamateka isa niyatakaje agaciro muri kino gihe, uwijamwo n'umuntu yegereye CNDD-FDD. Ivyo biba bihagije kugira ugenwe mu minyanya ndetse no mu bibanza bikomeye mu Burundi. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko turabe ivyo mushingamateka Shabani Nimubona. Muri CNDD-FDD naho ibintu nivyoroshe. Ayo makuru yose kumwe n'ayandi twabateguriye muraza kugenda muri akurikira mu buryo bw'idonido. Nabahaye kaze muri no sango ryana makuru. Mushingamateka yafatanywe ibitoro vyinshi vya magendo, biraza guherera hehe? Ntakogwa ko mu mugambwe CNDD-FDD yafatanywe ibitoro vya magendo, yongera itera ubwoba intwaza ngabo yabimufatanye. Mbega azohanwa canke bizohereraho nyene? Ico nico kibazo abanyagihugu bibaza nyuma yo kubona uwo mushingamateka afatanwe ibitoro vyinshi yacuruza kuri magendo. Uwo mushingamateka nta wundi ni igihanganye ntakogwa ko Shabani Nimubona, asanzwe ariwe yanatwara imbonerakure ku rwego rw'intara ya Buhumuza. Ivyo bitoro akaba yafatanywe ibingana n'amabido 198 vyo mu bwoko bwa essence. None ivyo bitoro vyafashwe gute? Vyafashwe ryari? Tubanze tubamenyeshe ko ivyo bitoro vyafatiwe ku rugo rwa Shabani Nimubona ku mutumba Cumba, zone Cumba, komine Muyinga, intara ya Buhumuza. Hari hirya yo ku munsi w'igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Kuri uwo munsi niho twavuga ko habaye ikintu catangaje abanyagihugu. Kuri uwo munsi niho twavuga ko habaye ikintu gitangaje catangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba, kitari kimenyerewe, kuko haje abapolisi benshi barongowe na komiseri kominare Muyinga Yetona Colonel Irakoze Placide. Bagishika baje nk'abafise amakuru yose, eka baje biteguye kuko bazanye n'imodoka nini y'igipolisi. Bashikiye hafi y'urugo rwa Shabani Nimubona, hama baca binjira mu nzu iri hafi yaho Shabani aba, inzu yabikwamwo ivyo bitoro. Shabani akaba yahagize stock y'ivyo bitoro aba yivye, nkuko vyemezwa n'amasoko yacu aho kuri uwo mutumba. Abo bapolisi baciye bahasanga amabido 198 yose yuzuye ibitoro vyo mu bwoko bwa essence. Bisigura ko ivyo bitoro vyangana n'amaritiro 3660. Ibitoro vyose vyaciye babipakira iyo modoka y'igipolisi, baca barabitwara. Amasoko yacu yemeza ko Shabani
yamaze imyaka myinshi yibereye muri urwo rudandazwa, ariko inyamiramabi zatinya cyane gushika aho hantu mu rugo kwa Shabani nimubona. Abanyagihugu bafata uwo komiseri kominari wa Muyinga nk'icihebe intakogwa ko kandi atinyitse muri ako gace. Abo banyagihugu baragira bati komiseri Placide ararinda bidasanzwe n'ukuri, ntituzi aho yakuye inguvu zo gushika kwa Shabani akinjira ahabikwa ivyo bitoro agaca agirwa ko abitwara. Igisigaye kumenya nuko bizohava bikunda ko Shabani ahanwa mu gihe n'ufatanwe iriti rimwe aca hanwa. Iterabwoba rya Shabani nimubona kuri komiseri yagiye gufata ivyo bitoro. Inyuma yaho ivyo bitoro bifatiwe bigaca bipakirwa imodoka, umushinga amateka akaba n'umukuru w'imbonerakure ntiyihanganye, yaciye atangura gutelefona komiseri Irakoze Placide umutegeka ko yobigarukana. Uwo nawe yamwishuye ko ico kibazo yamaze kugishikana hejuru, aca mubwira ko yobariza kubamukurira kuko bitakimuraba. Aho Shabani yoba yishuye komiseri ko atamusubije ivyo bitoro bazoraba umugabo wari we ahimuyinga, ariko amasoko yacu yemeza ko komiseri Placide yagumye ihagaze ko. Gushika ubu rero abanyagihugu bari mu kwibaza nimba iyo mbonerakure y'umushinga amateka y'intakogwa ko imaze no kuvugwa mu bwicanyi butari buke ishobora guhanwa canke bizohava birangirira aho nyene, kuko isanzwe ivuga ikijana Muyinga eka no mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo babivuga bafatiye ku kuntu amaze igihe ahigwa buhongo ivyo bitoro vy'amagendo, uwo bifatanywe agahanwa agahabwa ibihano bikomeye harimwo kuvyakwa, gucibwa ihadabu ndetse no gupfungwa. None ivyo Shabani nimubona yakoze bizoherera hehe? Iyi nkuru ya Shabani nimubona ni zimwe mu nkuru zavuzwe cyane mu Burundi, ariko benshi bakavuga bati igihugu c'u Burundi kirimwo kirerekeza hehe by'ukuri, n'indi ndongozi ziriko zirigenza nk'uko. Shabani nimubona ndakubutse ko ari umwe mu ntakogwa ko mu Burundi, akaba ari umwe mu bantu bigize ibihangange bikomeye cyane. Iyo Shabani nimubona akaba yaranagizwe umushinga amateka, by'ukuri uyo atarageze no mu ishure. Bamwe bakavuga bati igihugu c'u Burundi carapfuye, igihugu cishwe n'umugambwe CNDD-FDD, kuko ntavyo tutazobona ku bwa CNDD-FDD. Benshi baravuga bati uyu Shabani nimubona azogarukira hehe by'ukuri. Iyi nkuru rero yatangajwe kuri Shabani nimubona, aho bivugwa ko Shabani nimubona yafatanywe ivyo biritiro byose vy'igitoro. Ico gikorwa kidasanzwe cyo kubifata cakozwe na komiseri atwara igipolisi muri komine ya Muyinga yitwa Lieutenant Colonel Placide Irakoze. Ivyakozwe n'uyu mukomiseri ni bidasanzwe, kuko ubundi nta mutegetsi n'umwe Muyinga yahora yubahuka gukora ku kintu cerekeye Shabani nimubona. Inkuru yashizwe ahabona bwa mbere na King Murundi Freedom ivuga ko Shabani nimubona yahamagaye uwo komiseri yamutera ubwoba. Ntakogwa ko imaze imyaka ikora ivyo ishatse. Shabani nimubona yahora akavugwa cyane mu byaha byo kunyuruza abantu, kwica ndetse no kubariza igufa batavuga rumwe na CNDD-FDD. Izina ryiwe ryaravuzwe kenshi cyane kuva muri 2010 mu mabi yakoreye abatavuga rumwe n'ubutegetsi batagira uko bangana mu ntara ya Muyinga. Kuva mu mpera za 2023 akarere akoreramwo amabi karongerekanye, aho rero aherewe kurongora imbonerakure muri Buhumuza yose, no kuvuga Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Nkuko muri 2024 gusa Shabani nimubona yavuzwe n'inyuruzwa ry'indongozi z'umugambwe CNL muri komine Nyabitsinda ho mu ntara ya Ruyigi yahahora, be n'abatwara uwo mugambwe muri komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo. Abo bose ntibarigera basubira kuboneka. Shabani nimubona ntiyigeze abibazwa, ahubwo yahembwe mu nshinga amateka. Mu nama nshinga amateka avuga ko atanatahura ibivugirwamwo. Shabani nimubona azwi nk'ukuboko kwa Reveriyano Ndikuriyo. Mu Burundi afatwa ko atagwego na rumwe rubaho rushobora kumukorako. Turakeje cyane komiseri Irakoze yubahutse kwerekana ayo mabakogwa na Shabani nimubona, akabikora azi neza ko ingaruka zishobora kumubako zidasanzwe. Birahambaye ko iyi ntwari ikingirwa, hagize iciba bizoba ari ibara ku nzego zose zitwara Uburundi, naho kwambara ibara ataco bizibwiye, kubera ko igihugu nyine carapfuye, igihugu gitwawe n'abantu utamenya uko
ko batwaye igihugu utamenya uko ibintu bimeze. Benshi bavuga bati ibi bintu birababaje kandi birateye agahinda. Tuve kwa Shabani nimubona umushinga amateka adafise amashure, umushinga amateka atafise n'ubushobozi bwo kumva ndetse no kumenya ibibera mu nama nshinga amateka, ariko akaba yaragizwe igihangange muri ubwo buryo. Reka rero tugaruke ku zindi nkuru twari twababwiye, aho twari twababwiye ko tuza kubabwira ukuntu ibara ryaguye, aho hari umwe mu bacungera umutegetsi yakomeye yakoze ibara akarasa abantu amasasu menshi, uwo rero nawe akaba yahasize ubuzima. N'urupfu rubabaje cyane. Umusirikare yagendanira umuhuza w'abarundi yihaye inkumbi mu kurasa umunyagihugu. Abanyagihugu barasaba ubutungane. Iryo bara ryabaye igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 neza na neza aho bita ku gasantere k'amabuye Sororezo muri komine Mukaza n'intara ya Bujumbura, ni ruguru gato ya Mutanga Side. Uwo yitavye Imana hitwa Jedida Nishimwe w'imyaka 25, iheruka kubaka ugwiwe vuba, bisigura ko atakibondo yari bwaronke. Uwo yitavye Imana kandi akaba yari umuhungu w'umushinga ntahe azwi cyane kuva kera aho ukamabuye bizina rya Ndorera. Uwo nawe yakoze iryo bara. Ni umusirikare w'igihugu asanzwe ari mu bacungera ubuzima canke mu bagendanira umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana, aba hafi yaho nyene habereye iryo bara. Mwidondoro wo musirikare ntiturashobora kumenya, ariko ico twamaze kumenya nuko yari mu basirikare baheruka kuva muri Kongo, aho bari mu ntambara zibahuza no mu hari wa M23. None vyatanguye gute? Intandaro ya vyose hari mwijoro ryo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa 2026 nk'isaha 4, uwo muhungu Jedidia Nishimwe yari kumwe na se wiwe Ndorera bahagaze kwibarabara hafi yaho baba, aho nyene ku Kamabuye niho haca harengana uwo musirikare akiri muto cyane w'umusore wa mushinga amateka Ndorera, wa mushinga ntahe Ndorera yaciye aramutse uwo musirikare akoresheje imvuga abarundi bakunda gukoresha ya muzehe. Ndorera yagize ati mahoro neza muzehe. Umusirikare yaciye byaciye bimushavuza, abaza ko ari umuzehe, aho yagize ati jewe ndi umuzehe, waravye ubona ndi umuzehe. Ndorera yamwishuye ko atakosa akoze ryo kumuramutsa muri ubwo buryo, aca musaba imbabazi. Nta kosa nkoze kukuramutsa uko, mbabarira nimba bikubabaje. Ndorera abwira wa musirikare ndetse amusaba n'imbabazi. Uwo musirikare vyaramunaniye kwihangana, aca simbira kuri Ndorera, batangura gusunikana bakwegana. Eka haraduka akavuyo gato kuko wa muhungu wiwe Jedidia yaciye abijamwo ababanguranya. Vyaramaze akanya gato, umusirikare aca ava ngaho ahiga ko bitazijana, abagiriza ko bamukubise. Yaciye agenda ahakorera, yarambara neza, atora amagrenade ashika 3, ashirako inkoho yiwe, ariko abarakorana ariko abo bakorana bikaba vyarabateye amakenga, baranamubaza aho agiye mu gihe atari ku kazi. Yabishiye ko agarutse, abo bakorana rero bakaba baramwankiye ko ahava. Niho yaheza akababwira ko yaragiye gukora ibara ku bantu bashwanye. Ivyo rero biba biraheze muri iryo joro. Bukeye ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 2026 niho babasirikare bategera Ndorera ari mu modoka yiwe agiye hagati mu gisagara, kuko Ndorera avuye muhiriwe ategerezwa guca hafi yaho umuhuza aba. Bisigura ko abasirikare bari bamenye ko Ndorera aca muri iyo nzira. Ndorera gishika aho bamutegereye yumvise wa musirikare avuza ifirimbi cyane avuga ati hagarara. Aho uwo musirikare yari yafoye inkoho kugomba kurasa, niho Ndorera yagira ubwoba aca arahagarara. Wa musirikare yaciye amwegera nk'uje kumurasa. Ndorera nawe yaciye asohoka muri ya modoka, aca arapfukama hasi atuza amaboko. Uwo musirikare yabaye akimurasa haciye haza n'abandi basirikare barajamwo,
Ndorera rero yarasiguye muri rusangi ivyo vyashitse mw'ijoro, hama barasabana imbabazi. Ndorera boba baramuciye n'amande arayabaha, vyose birahera aca arabandanya urugendo. Urupfu rw'umuhungu wiwe rero Nishimwe rwaje gute? Naho rero ivyo vyose vyasa nuko vyaheze, icagiye gutangaza nuko kw'igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2026 wa musirikare yaje ku rugo rwa Ndorera afise inkoho, aca ashika arasa wa muhungu Jedidia amasoro yo mu mutwe, acagirwa ko acikana. Muri ako kanya abanyagihugu bashwabadutse ari benshi, ariko ntawamenye iyo uwo musirikare yaciye anyikira. Agashavu ni kenshi cyane mu banyagihugu baho ku Kamabuye, basaba ko uwo musirikare arengutswa vyihuse imbere y'ubutungane, kuko kugira ahanini igico caha yakoze hongere hafatwe n'ingingo zo gukingira abasigaye, kuko biboneka ko ibara ryo hava ibandanya kugwa hamwe ataco kuva ngo habe ukumuhana. Izi nkuru zirababaje cyane, ariko vyerekana ko igihugu gitwawe n'amabandi, vyerekana ko igihugu gitwawe n'abantu bafise akajagari, kandi bose biboneka ko abenshi ari abantu bakoreshwa n'ishavu. Nk'uno musirikare rwose ntabwo ari umusirikare w'igihugu, ahubwo n'ibirya nyine batojwe bava mu mbonerakure bakaja baja mu gisirikare, ugasanga ibintu vyarayangaye. Izo ni zimwe mu nkuru ziba zigizweko cane zavuzwe mu binyamakuru ndetse no mu bindi bigarukwa ko hari n'undi mupolisi agendanira imbonerakure yaraye yishe umunyagihugu amurashe. Abanyagihugu bakaba banse kumuhamba basaba ko ubutungane bukora. Aho rero ibara ryabaye naho ku munsi w'ejo ngo twabibabwiye, umunyagihugu nawe yarayitavye Imana n'ubundi yitwa Ndayizeye Domitien, umusore w'imyaka 22 yaba ku mutumba wa Munege, nayo umupolisi yakoze iryo bara akaba yitwa Bimenyimana, ahishakiye isigaye icungera aho bimba ubutare aho Ikabarore, akaba nawe yihaye inkumbi akica umunyagihugu. Ngizo zimwe mu nkuru ziba zigizwe zivugwa cyane banywanyi bacu, ndabakingurikiye mwese mwabanye natwe, mubandanye kudukurikira mu kanya n'ayandi makuru.